inyuma yaho tubashikirije amakuru n'ubusesanguzi kubijanye no kungene drone zarashe amato abiri y'intambara hariya kuri Paul ya Karungu. Amadrone yabandanyije akora igikorwa cyo kubombarda mu bihingo igenda itandukanye ya Uvira. Bimeze gute? Hari nandi makuru yagiye ariyongera kubijanye n'ivyabaye Karungu. Abasirikare benshi bizimbwebwe za Sarangwe bahasize ubuzima. Icatumye barashwe niki? Ibi vyose na makuru twagiye turamenya mu nyuma, ariko nkuko mweje kubibabwira, drone nizarashe Karungu gusa, zarashe no muri Uvira muri amwe mu maposition ane, kuko naya nandi makuru tuza kubatorokaniriza. Hari amaposition ane ngo yamaze gushingwa kuva Kavimvira murabona ko ari hano hagufi y'u Burundi ugana hari za Gatumba. Kuva hariya Kavimvira ukagenda za Kiliba, ugenda uko hariya ubandanye subira iyo bazananye, bashinze amaposition ane. Aya nayo turaje tubabwire mwido nido igituma yashinjwe, ariko muri ayo maposition imwe yamaze kuraswa. Turaje tubabwire ni position iyihe. Ibukavu hategekanijwe inama hariya iza guhurirwamwo na Joseph Kabila, Corneille Nanga, Bisimwa na bamwe mu basenyeri. Nkuko byagumye bigaragara, abasenyeri barifatikanije cyane, barafise uruhara runini kandi baramaze kugaragaza aho begamiye mu kuja kwiyunga n'izimbwebwe za Sarambwe, RDF, Inkotanyi, abasogosi. Ayandi makuru ahari tuza kurabira hamwe ido nido nuko Trump yamaze gutanga itegeko ry'uko barasa ziriya mbwebwe za Sarambwe, bari bitwa aba Islamic State, bariko barica inzirakarengane z'abakristo hariya mu gihugu ca Nigeria. Turaraba haranandi makuru tuza gusesangura no kurabira hamwe ajanye nuko izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 ngo bariko bamaze kurungika amaporte char agenda agana kuri Paul ya Karungu. Umva agiye gutora ngo amablende n'ibindi bigwanisho rutura biremereye boba bari barahashize. Turagaruka kandi turabire Rucuru harabaye ambiscade. Turaraba vyari bimeze gute. Aha ni mu gace kitwa Rumangabo. Ibi byose bikubiye muri kino kiganiro na buno busesanguzi bwo kuri uno mwanya, kuri uno munsi gerekezo rya 26 kwa gatanu ukwezi kwa12 umwaka wa 2025. Inyuma y'aka karuhuko turaje mu idonido. Ikaze rero bakunzi ba Free Podcast TV, mwe mudukurikira muri i Burundi, mu Rwanda, mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Asia, Oceani ni Burayi. Murahaye ikaze murano makuru nabona busesanguzi bwo kuri uno munsi wa gatanu. Duhere rero kuri ano makuru imbere ko tugaruka gato ku muco mwinshi hari kuri Paul ya Karungu. Duhere amakuru kuri zino bombardement zabaye inyuma ya Karungu, zibombarda ahitwa Kala. Hari kambi rero aha hantu yari yahashizwe. Iyo kambi ikaba yakorera mu nyubako Monesco yahora ikoreramo. Ndasubiyemo, iyo kambi bari bahashize yari ikambi bashize ahantu Monesco yahora ikorera. Rero nkuko nako ndababwira mwido nido, biragaragara ko bashinze amakambi agera kurane yo kuba bamwe bingo bikeka ko intambara ya Uvira ngo ni yakara canke nyasubira gukara neza bagakoza nako kugira babirukane muri Uvira. Ngo babye baratangiriza kote yino ko hoba vyokunda ko swat abarundi canke ibindi byose biyumviriye ngo ntihagire ibitero vyokunda ko bizanana kote igihugu c'u Burundi, kuko bagiye ngo barashinga ayo makambi. Tuza kubatohoreza neza na neza amarokarite aho agiye arashinga agace akariko, kuko ni hafi ni ku mupaka w'igihugu c'u Burundi. Ngo bagiye baragerageza gushinga amaposition yabo kugira ngo bipange kumbure nihaduka urusasu ugurutavanako gukwisubiza Uvira. Aha ndavuga ku ruhande rwa Wazalendo na FRDC ngo ntibize kubabera bibi kubivanye nuko hari uwo komoka canke uwozanana mu gihugu cacu ciza
c'u Burundi. Iyi rero iyi kambi canke kino kirindiro carashwe nico kiri aha mu ntango za Kavimvira utera ugenda hariya ni ikirindiro ca Kala, ni kiri ahantu hitwa Ikala, nuko biri aha kikaba cari ikirindiro gikorera mu nyubako zahoze ari za Monesco. Rero hariya kuri pole ya Karungu bivuga ko buriya bwato ngo bwari muri patrouille bugira bugera amajanja buraba amazi ya Kongo no Burundi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ngo niho baza babona ibi byavuzwe ngo numwe yabaye nabi kumurengera no mango tuko turakora cyo kiganiro ashoboye kuba yamaze gucikana kuko yaramerewe nabi ukungene barashwe n'amadrone. Twumvise ko barashwe n'amadrone, twese ngira twibajije ko barashwe na za drone zirasa. No, ntibarashwe na drone zirasa, barashwe na drone kamikaze. Bagiye babona amadrone abakorokerako bica birangira amato yabo yatse umuriro. Hapfiriye igitigiri kinini c'abasirikare kandi ibi byamaze kwemezwa na AFC M23 izigwembwe za Sarambwe hari hakurya Kanyaru hose. Niyo ndirimbo niyo maborogo. Uko niko vyifashe rero ku ruhande rw'amabombardement, ariko ku mirongo y'urugamba haracari intambara nini cyane kandi nyinshi kandi kivuza ubuhuha. Tuve rero hano muri Uvira tugende muri Rucuru haraye habaye ikintu bita ambush, haraye habaye ikintu bita ambiscade. Aha rero ngo bara abasirikare b'izimbwebwe za Sarambwe bariko baragenda aha mu gace ka Rumangabo, hanyuma Wazalendo na FARDC barabatungura babagira ibintu bita ambiscade, barabacucuma. Nta numwe yari mu modoka kuko imodoka yo barayituriye. Abari mu modoka bose iyo modoka bagize ko ambiscade nta numwe muzima yarokotse. Kumbura imiduga yo yarayikiri inyuma nibo bace bashwiragira mu mashamba. Uko niko biri. Nimba makuru ya ambiscade mwari mwayumvise, yarabaye ambush ibera Rucuru Irumangabo aho bitari vyoroshe. Nari nababwiye ko Trump yamaze gutanga itegeko, yaraye atanze itegeko ryo kurasa muri Nigeria, arasa uriya mutwe ukora nkuko nyene kwa AFC M23 imbwebwe za Sarambwe. Wowo gusa nuko ufatiye kuri Islam. Aba AFC M23 izi nkotangiza RDF bobo bafatiye ku bwoko bwa intambara y'abatutsi kumbure n'abahutu, niko tuzohava tuyita intambara ya Kongo, kuko bavuze ko bagiye kuvuganira umututsi w'umukongomani w'umurwandofone. Hara muri Nigeria yo suko kuko uyu muhari iki kirobere kiriko kiragwana cyo citwa Islamic State. Kumbure ngo babashaka ko Nigeria iba eta Islamique yose muri rusange, kuko bo bagwanira amateka y'amadini. Kuko ico bakora mwarabonye amafoto menshi aho abakirisu basigaye batonda gusenga n'amakarashi, yabo mukecuru, yabo musokuru, yabo musore, yabo inkumi, yabo mu mama, yabo wibungenze, bose bina pasteur mwarabonye afise pistole mu kanzu, mu makoti n'amakarashi. Ibi byarabaye muri Nigeria. Benshi baba bari bagije ngo ni tournage ya filme. Oya, Trump rero yadundumiwe nkuko nizera neza kagiye kubikora ku Rwanda. Trump ntirirenga ndibaza ko atarashe muri mu burasirazuba bwa Kongo, atarashe izimbwebwe za Sarambwe, kuko nivyo nguba ndabisubirako, nivyo twaramaze guti cizere. Twarabonye ko za Amerika, Abafaransa, Bwongereza n'ibindi byinshi bifise inyungu nyinshi hano muri Afrika, arico gituma bitwameza mu ntambara. Ariko zino nyungu za Kongo baravye nabi nabo nyene zirabaca mu myanya y'intoki canke bakazigabura uko batashaka, ugaje usanga igihugu kimwe cyasizemo ingufu nyinshi ariko gitahiye uruhande ruto. Aha ngomba ndahinjire ko gatoye tuhatebeko ndabatahuze ko ibi bikoresho byinshi ubu bariko barakoresha, kare barakoresha ibikoresho nyene bari bahawe na OTAN, kuko byari bira bihugu vy'Iburayi. Ibikoresho sinzi ko muvyibuka byari vyagenewe intambara hariya muri Ukraine, nivyo batanguje muri Kongo. Ubu rero ngo bako bakoresha ibikoresho vyavuye muri Mali, muri Burkina Faso no muri Niger. Ibi bihugu bitatu ndabibutse ko vyirukanye ingabo z'Ubufaransa. Ingabo z'Ubufaransa rero bazirukanye, zimwe zaratashe, ariko abajejwe logistique gukoresha ibikoresho vya informatique, ama réseau, ama drone n'ibindi byinshi, abo bose baciye barungikwa muri AFC M23. Ibikoresho bakoresha rero byari bigwana ibikoresho by'intambara bakuye muri Burkina Faso, muri Niger no muri
no muri Mali. Uku niko biri, ayo niyo makuru ahari kandi amakuru yizewe uko ibikoresho imbwebwe za Sarambwe ziko zirakoresha ari ibikoresho vyavuye muri Burkina Faso, muri Mali na Niger igihe bafashe ingingo yo kuvavanura n'igisirikare c'ubu Faransa. Trump rero akaba yordonye kurasa hariya muri Nigeria. Ibi navyo tukaba tuvyiteze rero aho murasirazuba bwa Kongo. I Bukavu hakoraniye inama ihurirwamwo Corneille Nangaa, Joseph Kabila Bisimwa n'abandi benshi basanzwe bari muri AFC M23. Ngira birashoboka ko Kagame ajayo canke agatuma intumwa yiwe yihariye, ariko nimumenye neza ko harimwo ngo n'abasenyeri benshi bamwe bariko baragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Muriko murabona bicaranye na ba Corneille Nangaa bari mu bikorwa bigenda bitandukanye na AFC M23, batsohora n'amadiskuru yo gucoza Tshisekedi, bamwita umusuma, basubira bakerekana neza le côté pencha ko batari kumwe na leta ya Kongo. Aba nabo ni babandi bari baruhurikiye muri ya indi yitwa Senko. Mwarabonye Senko uko yashikirije ijambo kose yamye idashigikiye Felix Chilombo Tshisekedi, umukuru w'igihugu ca Kongo ahari ubu. Iyo nama rero ikaba yahamagajwe na Joseph Kabila kuko sinzi ko nawe bitaza kumworohera nkuko bivugwa kuri Sultan Makenga, ariko hano hariho susi yuko ngo bamaze kubona ko kumbure hamwe umugambi wo kudashika Kinshasa wohagarikwa woburizwamwo nkuko babibona, kuko binugwanugwa. Ariko agomba kumenya none soro yanje niyihe, bingana gute, umutahe muri ko murakoresha ko ari amafaranga yanje, amafaranga menshi arimwo araya Kabila. Nuko biri rero ashaka kumenya jewe ivyanje bizogenda gute, eske une fois tutoshika Kinshasa tukanakugwana hano bimeze gute. Nibiyago bisa n'ivyo bibaremereye, nibiyago bibazazaniye, nibiyago bifatiye kukungene nibiyago novuga vy'amagabura nyama byo kumenya kungene bagiye kugaburagabura, kumbure ubuhombe bazokurayo canke inyungu bazokurayo. Uko niko vyifashe muri uno mwanya. Turabandanya tubatohoreza amakuru uko agenda araboneka, uko biba ku mirongo y'urugamba, uko biba muri diplomasi mu nzira iyi niyi, tuguma tuza tubayagira twongera tusesangura tubirabira hamwe. Uko rero niko vyifashe, ariko dukomeze kwizera no kwihangana kuko benshi urasoma amakomantere yabo ukaraba ahaba huca agenda hatandukanye, aho umuntu ahurira n'uyundi ugasanga bose bari imyoza, bafise ishavu, bameze ukuntu barataye icizere Amerika, Ubufaransa. Ariko naganda babwire ko iyi ntambara AFC M23 Ubufaransa bushigikiye nk'ibice nka 80%, kuko ubu ni ibikoresho bakoresha nko meje kubibabwira biva mu Bufaransa, vyavuye mu Bufaransa. Uko niko biri rero, mugabo dukomeze icizere kuko nkuko twabivuze no ndabisubiyemwo, nta mugabo akomeye yananiye Amerika, kandi nta muntu numwe Amerika ibwira ko ribi agacaha bimubera vyiza. Kandi no mu Rwanda ibintu ntivyoroshe, murana ko ama institution aguma hinduka, murana ko yahamagaje inama y'agasakisaki y'umugambwe ariwo FPR Inkotanyi, agahindagura bihindagurika gushika nahashiraho umuntu batari biteze. Ndavuga ko FPR aragatsiko k'abatutsi general majorité, ariko agashashiraho uyobora FPR w'umuhutu, aho vyavugishije abantu benshi, babakote yiwe babakote yabari abandi, hamera nk'ukumengo haricuka muri FPR Inkotanyi. Ariko bino amakuru ari background, ari behind the curtains, ari nyuma y'amarido, nuko ngo Paul Kagame yari yamaze kumva ko bitahava bigenda neza muri FPR Inkotanyi. Aca avuga ati mwese muri ko murabijyaniramwo, nico ngo kiri mu vyatumye bashiraho ujya mugabo w'umuhutu. Paul Kagame yabwiye ati ko muri ko murabijyaniramwo rero mwese, reka manze ndabakumire, ino manda ndayihaye naka kugira ndabereke rero ko mwebwe mutegezwa kwicara hasi mukiyumvira injyane zikagabanuka. Ibi byose biri mu mafacteur yatumye baha uriya mugabo, ariko hakabamo n'indi facteur bavuga ko ujya mugabo yabaye cegera ca Paul Kagame muri FPR Inkotanyi ikiringo kinini yango yoba mwizeye gusumba ukungene yoba yizeye abandi. Musanzwe mubizi ko Paul Kagame yashatse kwica, yashatse gukuraho
arajaniranya. Muratsi ko hari abahutu bishwe n'inkotanyi muri rusangi, uratsi ko hari abatutsi bishwe nawe bicwa n'inkotanyi muri rusangi. Bisigura rero ko wewe icakora ni killing machine nkuko yavyigishije Kabarebe bitransmeta igisoda cose ca RDF. Iyo mubonye ibiziga vyishwe, abantu bishwe mu nzira zigenda zitandukanye, baciwe imitwe, amaboko, bacumise ibisongo, baturiye, bakubiswe amasekuro, bakubiswe imihini, amaguru ari hariya, amaboko ari hariya, nimumenye ko bo nta mpuhwe bafise, barigishijwe kuba killing machine. Uko niko biri. Aya n'ayandi makuru komeza gukurikirana Flow Podcast TV. Wotari bwagire sabone, aha munsi hari ahantu hari agakengeri, fyonda ko rimwe, aha muco fyonda kijya kabiri, haca haza ahantu handitse active toute notification, agakengeri kirabura cyane, ha mufyonde ko rako kugira ikiganiro cyaco cyose ubusesanguzi live uko tuzogenda turabikora, muzobe muri abambere kugira bibashikire. Ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezakiwe. Ciao ciao.